nimuhorane n'umukama. yongera ahorane nawe. Inkuru nziza ya Yezu Kristo nk'uko twayandikiwe na Yohani Mweranda. Inahazwa Mukama. Muri irya minsi Yezu asemerera ati, unyemera sije yemera uwantumye, vyongeye umbona ababonye uwantumye. Jewe naje kw'isi nk'umuco, kugira ngo uwunyemeye ntagume mu muzimagiza. Hagize uwumva amajambo yanje ntayazigame, sije ndamucira urubanza, kuko ntaje gucira urubanza isi, nazanywe no kuyikiza. Uwumpinyura ntiyakira amajambo yanje, azoronka ikirumucira. Ijambo navuze niryo rizorumucira ku munsi w'imperuka. Nanone sinavuze niraritse, kuko ariko dawe yandungitse, niwe yantegetse ivyo mbwirizwa kuvuga no kumenyesha. Bisubiye, ndazi ko iteka ryiwe ari ubuzima budahera. Nuko rero ivyo mvuga ndabivuga uko data yabimbwiye. Iryo ni ijambo ry'umukama. Kristo shemezwa. Hari ikintu twumva cagarutse muri aya majambo y'Imana gikomeye gose, ni ijambo ry'Imana nyene. Mu gisomwa ca mbere ngo ririko rirakura, rigasasagara hose, rikaza riragwira mu mitima ya benshi, rikakigwa n'izindi ntara mbere zo mu bapagani, gushikaho ekleziya mu ntango iheza ikaza iraringaniza nyene n'ubutumwa bwo kugenda kumenyesha inkuru nziza. Uko twumvise barungitse Barnaba na Paulo bakagenda kumenyesha inkuru nziza mu ntara z'abapagani. Ariko kandi turumvise yuko mu nkuru nziza Yesu atwereka yuko ngo iryo jambo ngo niryo rizoducira urubanza ku munsi w'imperuka. Na cane cane Yesu akabivuga avyerekeza ngo ku bantu bamuhinyura, bagomba guhinyura ijambo ryiwe. N'uyu munsi baracariho abantu bibaza yuko bashobora kurusha ubwenge Imana, bize bagacika ibimeneke, bigacayo bagira bazira rumenyetso. Abantu bafise ibidiplome bikaze bakabona umenga Imana ibyayo ntibisigurika muri bimwe biga, bimwe vya science bize, kandi ushobora gusanga ivyo bize na gace k'ubuzima bw'abantu, si ubuzima bwose. Ukabona umenga ibintu umuntu yize agomba kubigira Imana, canke abandi nabo gasanga bagomba kumuhinyura bafatiye ku mico n'imigenzo yabo, gira bati twebwe n'ivy'abasokuru gusa, ivyo vy'uyo muntu yazananye hariya mu bakoroni ntutuzanire. Ariko hariho umunsi w'imperuka. Ubwenge bwanyu, ivyo mwize vyose, n'abasokuru bose bazopfukama imbere yiwe bacibwa urubanza rwabo. N'iryo jambo, kuko nta numwe ijambo ryiwe riramugarukana ngo rimuzure mu bapfuye, aguma ari muzima hagati yacu. Yesu akagira ati, mbere iryo jambo mushima rihambaye narirungikanywe na data, ngo kandi ndarishikiriza uko yarindungikanye. Ivyo mvuga ndabivuga uko data yambwiye. Tugire Kristo. Jo bundi hariho umuntu yigeze kunyandikira, ujya tuyaga n'abantu benshi. Hariho umuntu yamariko aranyandikira agira ati, twebwe dushaka gushinga intwaro ishingiye ku Mana y'ukuri. Wembera gacabona umenga niwe Mesiya yarungitswe muri ibi bihe vya none. Dora twandikiranira rimwe rimwe. Ejo bundi aranyandikira ambwira ati ati Pati, kubera iki mwoguma mwigisha ivyo bintu vy'ubusugi bwa Bikira Mariya, la virginité, ubwigeme bwa Bikira Mariya, mukaguma mwigisha ibintu by'isamwa atagicumuro, kandi abantu batavyakira,
abantu babiharira atanu n'umwe yumva bikwirwa mu bwenge bwiwe. Ndamusubiza ndamubwira nti mbe nk'ubu abantu botangura guharira yuko uriho kandi uriho, bagatangura guharira yuko utariho kandi we ubona ko uriho, byoce bivuga ko utariho ngo nuko babihaririye? Ntitwigisha. Ndamubwira nti ntitwemera bene uko kuri kubera ko kwemewe na benshi canke gushigikiwe na benshi, tukwemera kuko ubwa mbere tukwemezwa n'Imana kandi tukabona ibyo gukora mu buzima bw'abantu, ibyo gukora mu buzima bw'abantu. Izindi siguro zikaza mu nyuma. Tubivuga uko Imana yabishatse ko tubivuga, ntitubivuga uko ikigwi cya benshi kivyemeye. Si kibazo cha demokarasi ngo tugire amatora hama batavyumva babaye benshi tubireka. Oya, ni kibazo cy'ukwakira ingingo y'Imana mu mutima ugamburuka, hamukabona rero ibikurikira byiza bizana namwe ubuzima bw'umuntu, bizana namwe ibigirira neza ubuzima bw'umuntu. Uko rero utegerezwa kuvuga amajambo y'Imana nuko Yezu yayadusigaranye, nukungene Yezu yadusigaranye ayatuzaniye yakuye kwa data akayasigarana ekleziya yiwe, niyo iheza ikatubera yidufasha kumva uko tutegerezwa kuyatanga n'ingene tubwirizwa kuyashikiriza. Nibimwumvise Paulo na Baranaba ntibapfa kwaduka ngo baragiye, ngo babanza kuja hamwe n'umuryango wose bagasenga, ngo hanyuma bakabubika kw'ibiganza bakabarungika. Ni byiza yuko igihe tugomba gukora ubutumwa bukomeye gose, tubanza tukaja hamwe tugasenga. Aba intercesseur muribona igihe musenga byo tuko turagana n'aba intercesseur bo mu Ruyigi, tukabonera hamwe ingene ugusengera ubutumwa bwo kumenyesha inkuru nziza. Nitubusengera gusa hajya buriko buraba, turabwitanga mbere tukabusabira, tukisonzesha. Nukuvuga iki? So kwisonzesha gusa ibifungurwa, kuko uyu munsi hari abantu tubabwiye kwisonzesha gira ati dusanzwe dushonje none dusigaye tujya rimwe ku munsi, mugomba mudusonzeshe kandi. So kwisonzesha gusa guheba indya. Nukuvuga iki? Nugutsinda muri wewe harimwo bijya byose byo kwigaya, kwitegura ukirega, ugahakana icyaha, ugakura icyaha kugira ngo nikikugire ko ububasha ngo gihave kigira ububasha kwikoraniro rigiye kuba uri kurateramira imbere y'Imana byo kumenyesha inkuru nziza. Ni kwa kwitsinda kugira ngo n'ubundi mukama tumuhe ikibanza gikwiye, bya bintu by'urunturuntu usanga byinjira no mu by'Imana bigaheza bikadurumbanya iby'Imana, bikabuza ivyamwa gushikaho byategerezwa gushika, biheze bisenyuke, bihave igikorwa kiranguke muri mutima yiyaguye iwacu, ata bintu bimuzibiranya by'urunturuntu rwacu canke mbere n'urundi gozanana muboza bose baje mu ikoraniro ko haza abantu benshi. Sinabigeze kuvuga yuko no mu ikoraniro nk'ubu ushobora gusanga ubu dukoranye ngaha hariho abantu bashobora kuba baje ari intumwa za shetani, bakaza kubateza itiro, we wasinziriye amasaha 8 arenga, mugabo hageze ngaha bo kugurura icupa ucukanura kandi ugakerebuka gose, ariko hageze ati kwizina rya data hop chini ibintu nibiki, hageze gusigura ijambo ry'Imana rien nana kajamo nakamusigana byose kagendera bitwarika vyiba. Cyo gituma ndakeza nkahimbarirwa gose abantu nk'ubu badutanga ngaha kare bagapfukamira Yezu mu rukundo. Ushaka gusanga ari 2 canke 3 canke 4 canke uza wese gukora ubutumwa mu radio akabanza guca ngaha akabwira Yezu ati nkingira, akatwara mu gisabisho igikorwa cy'ubutumwa agomba gukora kugira ngo kiranguke muri mutima kandi kize gisozegwe neza muri mutima, n'ivyamwa bibandanye muri mutima. Tugire Kristo. Tuzokumva yuko Baranaba na Paulo nubundi bahejeje ubutumwa bazogaruka mu muryango baheze banamenyesha ingene vyagenze, hanyuma basubire babandanye muri iyo ntumbero nyene ivyamwa biboneke.
nico gituma mu butumwa bwo kumenyesha inkuru nziza ico kintu kirahambaye, kureka ijambo ry'Imana rikabanza rikadukoreramwo. Kimwe twita l'avant, intango z'ikintu mu nteguro, rikabanza rikadukoreramwo mu gisabisho, mu kwisonzesha, hanyuma tukagenda gukora tudahagaze ku runtu ku nguvu z'umuntu gusa, ahubwo duherekejwe n'ububasha bw'iryo jambo. Hanyuma tukabandanya nyene muri iryo jambo, tukabandanya tubona ivyamwa vyaryo. Nico gituma nk'abantu mukora aha muri Radio Maria, canke abantu mwese mushaka gukora ijambo ry'Imana, cyane cyane mbwira abakozi ko bashaka kubikora nko kumengana kazi dukora akazi hama baduhembe. Ubikoze gutyo nk'akazi, utumva ko ari ikintu kigusaba gusenga no kwisonzesha. Gusenga no kwisonzesha kuvuga ikintu gihera mu mutima wawe, mu bucuti bukomeye musangiye n'Imana, uzohembwa ariko nta vyamwa bizoza. Nta vyamwa bizoza. Uzogenda gukorera mu vy'Imana, mugabo usanga umenga ufise wa mutima w'uruntu. Umusanga umenga uradokora ku mwanya w'akazi, uradokora ku rutuna turiya, uratumwanya ukucanke kubera yuko ntiwabizirikanye muri mutima. Hari ibintu by'uruntu bigutsinda bikakunaniza. Biguma, nico gituma kwisonzesha bikenewe kugira ngo nubundi ntusanga umenga hariho ikintu kitari ijambo ry'Imana cinjiyemwo, kirisobekamwo, kiratambama muri ico kintu, kigaca gituma shetani yumva kwira ahantu ifise ishobora gufatira ikakibuza, mu gifaransa avuga kwiyepanisa, ikakibuza nogira nti kwiyagura, mu kinyarwanda ngo kwisanzura, gutanga ivyamwa vyinshi, gutamura mu Kirundi. Nico gituma twosaba twese, kuko twese hariho ubutumwa turi kubwo gutwara ijambo ry'Imana, ngo Mukama yame atugumizamo iyo ntumbero yuko ivyo tubamwo vyose tubisangira nawe mu gisabisho, kugira ngo mu gisabisho twumvirize ijambo ryiwe, ariko kandi muri uko kwitsinda kwirengera, kugira ngo ibintu vy'umuntu n'uruntu ntibihave bituma Imana itumvikana, idashikana ubuninahazwa bwayo mu vyo dukora. Tugarukiriza nk'abantu, turinganiza, tugategerezwa gukurikirana nk'abantu. Mwumvise mbere yuko rero aya mazina aguma agaruka, bavuze nk'amazina menshi: Baranaba, Sawuli ariwe Paulo, Yohani ariwe Mariko nyene umwanditsi w'inkuru nziza, aba bose ba Rusio, ba Niger, ba Simeo, Mananhen uyu unye yarerewe hamwe n'umwami Herodi, n'abandi benshi. Uyu munsi Yesu akagira ati, wewe nawe mw'izina ryawe. Ukumenyesha ubutumwa, kumenyesha inkuru nziza nako ni igikorwa c'umuryango wose, ariko gihamagara umwe mw'izina ryiwe no mu ngabirano yiwe. Mwumvise yuko ngo muri Eklezia Antiokia ngo harimwo abahanuzi n'abigisha, ingabirano nyinshi zitandukanye. Kugira ngo kandi tumenyeshe neza inkuru nziza, biradusaba ko tumenya ingabirano umwe wese afise, tukamenya kuzakira, tukakirana muri ubwo butandukane bw'ingabirano, kandi tugaha umwe wese mu ngabirano yiwe gukuza igikorwa c'inkuru nziza mu bandi. Gukuza igikorwa c'inkuru nziza mu bandi, kandi tukamenyera kwakirana neza mu ngabirano. Paulo na Baranaba ntibari basanga ingabirano zimwe, mugabo bagakorana. Murabona ingene n'abantu bakora ubutumwa, kabona gwa runtu ntibasenze neza, ntibisonzesha, rurabatsinze, batanguye kubijyaniramo. Jewe ndabishaka uku, jewe nije ndavyumva, nimugendere kuvyiwanje. Induru kubera habuze kwa gusenga no kwisonzesha. Kwa gusenga imbere y'Imana, kwa kwisonzesha igihe rero mu bigenderanire y'ubutumwa nibanga musangiye. Umukama abandanye atwumvisha ingene dutegerezwa kwakirana mu ngabirano y'ijambo ry'Imana, kugira ngo turishikamemo twebwe nyene, aheza akagira bizigirwa umwe wese mw'izina ryiwe, akamubwira ati
hari ingabano naguhaye, kandi nimba utarayibona icara mutima mweranda ntagutorana agahenga umubwira uti ndakeneye nanjye kumenya ingabirano yanje, ntegerezwa guhagarara ko nkaheza kandi nkafasha abandi, nkayifashamwe abandi muri ekleziya, kugira ngo ijambo ry'Imana rigume ritanga ivyamwa by'ubwami bw'Imana mu bana b'Imana no muri ekleziya. Umukama rero abandanya dukomeza muri iryo jambo, dukunde kurisoma, dukunde kumwumviriza, kuko nko tuvyumvise niryo riherekeza ubuzima bwacu nk'umuco umurikira ubuzima bwacu, rikadufasha kuba hakiri kare muri rwa rubanza ruzoba ku munsi w'imperuka, turutegure kare. Ivyo tubamwo uyu munsi, tubibamwo mu muco canke mu mwijima, bitegura rwa rubanza rwo ku munsi w'imperuka. Ntuze urafata minenega ivyo uri kurabamwo, ivyo uri kuracamwo nk'uko umenga n'ibirenganya uko, nk'uko umenga n'ivyo muri histoire vyaraheze, nk'uko umenga n'ibindi bizohera bibandanya uko. Nta kunegrije ubuzima bwawe, kuko buritwararitswe rwose hariya mw'ijuru. Uko ubaho ukaba mu muco w'ijambo ry'Imana, niko wandikisha neza izina ryawe hariya mu gitabo cyo mw'ijuru. Ntitubifyinateko, ntidufyinate ku buzima bwacu, ntidufyinate ku buzima bw'abandi, tukagerageza kuguma tugaruka mu ijambo ry'Imana rigaducira urubanza hakiri kare, kuko urubanza rica rwo ngaha ku isi nuru twumvise Yesu avuga. Hari igitangaje twumvisemwo, Yesu akavuga ati jewe sinaje guca urubanza, naje kubakiza. Mugabo akavuga kandi ngo amajambo yanje niyo azobacira urubanza. None se bazoducira urubanza, sa amajambo yibazo amuvuyemo. Iyo ndahabana ari kumazana none nkaho tubwiye iki bitandukanye. Amajambo yawe niyo azoducira urubanza, ni wowe uzoruducira. Mugabo icagombye kutubwira no kuvuga iki, amajambo yiwe igihe tuyakira muri ubu buzima aradukiza. Nukuvuga adukiza kuba mu gapfungu kukitiranya ikibi n'iciza, tugahitamwo iciza, ikibi tukagica kure. Gutyo ya majambo nyene azoducira urubanza, rwa rubanza rwa nyuma. Sinzi kumurabona umucamanza mu guca urubanza abanza gushira umuco mu vyabaye, éclairer les faits et les situations, akabanza akavyerekana ingene bimeze. Mu nyuma agaca avuga rero ibihano canke indishi. Ibyo bintu biye murabibona. Tucakira rero ijambo ry'Imana turi muri ubu buzima, ridufasha kumurikisha ubuzima bwacu, tukamenya gusobanura ibibi n'ivyiza, tugahitamwo ivyiza tukabikurikira, tukavyihambirira ko ibi tukaza turavyigaya, tukaza turabivamwo, kugira ngo rwa rubanza rwo ku munsi w'imperuka hageze kuvuga ibihano n'ibiki vyose, tuze dusange twariteguriye kujana n'umukama. Ntituzobe abazukira guhanwa, ahubwo tuzoba abazukira kuruhukira neza hafi y'Imana.